jewe ntaco mbuza gushigikira umuntu ashobora kuza anyereka inyishu z'ibibazo jewe binyugarije canke vyugarije bene wacu. Uwo muntu sinoreka kumushigikira uwo ari wese yoza anyereka izo nyishu. Gusa nibaza ko hari inyishu kumbure nawe atatomoye neza, ariko navyumvise avuze ati hari abamaze gufata iyo ntumbero vema. Je nibaza ko no kubipfuriza amahirwe, hanyuma bakazogirirwa amahirwe kugira batunganiriza abarundi. Ico rero nibaza yuko kumbure nico cobafasha, ariko jewe kubera ko atanabavuze, kumbure kubera ko nzi benshi bari muri ivyo, nibaza ko ari aho ntashobora kuronka inyishu kumbure iri presi ishobora kumunezera. Alors ico ni kimwe, ariko nkuko ndabivuze muri rusangi, jewe simbona umuntu yoreka gushigikira umuntu wese aja mwereka ati ngizi inyishu za biriya bibazo vy'iwanyu mufise, tugomba kubikemura uko. Simbona umuntu yoreka gushigikira umuntu nk'uwo yoba ari utagongoye nawe neza. Alors kuri ibibazo vya Sharangabo yavuze ibintu bibiri nibaza yaterereye, hanyuma aravuze ikibazo c'ukuta kurengera yashatse kuvuga ati ibi bintu baravuga yuko umukenyezi wiwe wa president Ndayishimiye amurengera muri ibi n'ibi. Bon, reka twishure kubijanye na politike y'igihugu canke ubutunzi bw'igihugu, kuko ntidushobora noneho kuja mu by'ingene babanye, ariko reka tuvuge kuvyo tubona na cyane cyane kubijanye n'amategeko y'igihugu. Nta numwe hano atazi yuko ibintu Ndayishimiye n'umugore wiwe, umukenyezi wiwe, je ndabita abakenyezi barantunga, umukenyezi wiwe na Ndayishimiye ibintu bakoze mu Burundi n'ubwa mbere bibaye kuva Burundi bwica Burundi. Ivyo kameme turavyemeranya. N'ubwa mbere na president Petero Nkurunziza bavuga ko ari we sogo wabo, ntavyo yakoze. Ntiyigeze afata umutambukanyi w'umukenyezi wiwe ngo amunome par décret, amuhe amabanga y'igihugu abikishije mu by'akazi muri signature décret présidentiel. Rero president Ndayishimiye n'ubwa mbere yabikoze kuva Uburundi bwitwa Burundi. No kuvuga rero abarundi barabibonye, baravyemeye. Urumva ko uno munsi biriko biraba birafise insiguro bivuga, bisigura yuko Ndayishimiye, umukenyezi wa Ndayishimiye ntasa n'abandi bakenyezi bose b'abakuru b'igihugu batwaye igihugu. No kuvuga yuko yarahawe amabanga akomeye gusumba abandi bakenyezi bose bigeze kuba abakenyezi b'abakuru b'igihugu cy'u Burundi. Alors yahawe ikibanza kidasanzwe, kuko nkuko twama tubivuga, kijya kintu yitiriwe ngo office de la première dame pour le développement et ainsi de suite, kijya kintu nagenda babwire yuko gifise ububasha busumba premier vice président, busumba nico twise kera deuxième vice président yatwara secteur économique. Mugabo rero mumenye yuko hanye harimo amayeri. Kijya kintu gitwara ubushikiranganje bwitwa ko buronka amafaranga menshi kandi bufise amasoko menshi butanga. Nukuvuga kiratwara ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, kiratwara ubushikiranganje bw'indero, kiratwara ubushikiranganje bw'ibi byo gufatana mu nda solidarité. Muzona baze nk'abakadre bo muri ministère ya solidarité, bo baranivugira yuko batwagwa muri kijya kintu ca office ca Ndayishimiye. Urumva barabatelefona bababwira ivyo bakora, babategeka, hanyuma bakarababwira ati turarungitse umuntu iryo soko mwari mufise rya PNUD y'imiliyaridi 50 na zingahe, turarungitse umuntu aje nimusinye, bateguye amasezerano, ministre agacasinya cyangwa directeur general. Nuko bimeze. Nukuvuga rero yuko ico sinda gihakana ibisharanga bavuze. Umukenyezi wa Ndayishimiye afite amategeko, afite igihagararo kingana n'ico umugabo wiwe muri leta. Urumva aratwara abashikiranganje, arabategeka, akorera mu biro vy'umukuru w'igihugu. Singaruka kuvyigeze kuba mwarigeze kumva effectivement aho atabuza décret yamaze gusohoka bashize kuri affichage, tableau d'affichage, akayitabura ati kuraho. Jewe ndifitiye amakuru y'abaserukira Uburundi amaze kwikurira wenyene, kubera ko atelefona ashingira akamubwira ati umviriza, amubwira uko nyene ku telefone ati umviriza nkanure, avuga uko nyene nkanure naka atakiri ambassadeur hari
aramaze gukura aba ambassadeur notanga kurorero yarakuye umwambasaderi yari muri Etats-Unis bapfuye ibintu vy'udufastire ibintu bitoyi cyane mugabo we wababona yuko umengo baramusuzuguye yarakuye umusharge d'affaires yarahagarariye ambassade y'u Burundi mu gihugu cyafwe muri Kinshasa amaze gukura benshi aho nyene aho rero nituvuze aba directeur généraux nituvuze aba conseil muri présidence urumva arafata ingingo hari abakura hari abaha ubuzi wenyene hariho nabo akuza mu buzi urumva hanyuma ico rero kiremeza yuko nivyo yuko afite igihagararo kidasanzwe alors muri leta ugiye kuraba mu by'inzego gisa n'igisumba icumugabo nivyo kuko urumva iki gisata bariko baratubanga c'igitoro mu Burundi mu bisanzwe ni gisata gikomeye gisumba ibindi bisata byose mu butunzi bw'igihugu rero no kuvuga ko president iyo yemeye ibintu bakabidabadanga bikagenda uko biriko biragenda no kuvuga yuko aba yaciye bugufi imbere y'umukenyezi wiwe sinzi rero ko ari kubera urukundo canke kubera ubwoba urumva ivyo onyisharangabo byongora kwishura ariko ivyo uvuga nivyo biraboneka ko afite igihagararo kidasanzwe alors hari ikindi kintu uvuze uti uravugana n'abantu nivyo vyo bon icyo omenya hajya muri rya leta ya CNDD-FDD bon hari abantu bahora bumva tuvuga ibintu hari n'abantu bavuga bati eske vraiment nta kurenza urugero eske nta gwanko rurimo rw'ubutege oya vraiment ibi bintu ndiho ndavuga abantu bazobimenya umunsi nka nuwanda babwira akarore nk'umunsi ndakugarika no kuvuga premier ministre umushikanganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nk'umunsi yoronka uburenganzira bwo gutanga intahe akabwira abarundi ubuzima yabayemo ari umushikiranganje wa mbere nukuri abantu bovuga bati barugurika bari bagerageje ibi bintu tuvuga ndabaha akarorero premier ministre murabe akarorero premier ministre arashobora guhura n'umukuru w'igihugu ubu unyi baramaze igihe kirekire ntibanakivugana neza nagenda babwiye yuko bishika yuko premier ministre na president w'igihugu sinzi ko mwumva premier ministre ni chef de l'exécutif nukuvuga niwe atwara leta umukuru w'igihugu nawe agatwara byose inzego zose n'igihugu rero muraba abantu nk'abo babiri bashobora kumara amezi batariko baravugana ugasanga umushikanganje wa mbere yakeneye ikintu ahamagara chef de cabinet wiwe akamubwira ati telefona naka umubwiye ko dukeneye ibi n'ibi donc nukuvuga ko haragera igihe president w'igihugu n'umushikiranganje wiwe wa mbere bamara amezi abiri batavuganye kubera ayo matati barimo ugasanga abanyamabanga bishikira babo ico bita chef de cabinet niko nibaza bavyita ugasanga nibo bariko barivuganira donc ugasanga iyo premier ministre afite ikintu ashaka ko president asinya bica mu banyamabanga bishikira babo murumva ko igihugu ntigishobora kuhungukira abo bantu badashobora kwicarana baharire ku bijyanye n'ubuzima bw'igihugu batorere inyishu hamwe mwumva vyogenda gute ivyo navyo vyavuye kuki vyavuye yuko premier ministre bakimunoma murajya amabanga yarazananya agacama muramwibuka agenda agirisha amanama abakozi bisata byose by'igihugu ababura amatari abagwizatunga kandi muribuka ko yazanye imvugo nyene ebana yo gushira ibintu ku murongo yaje avuga twese turavuga tuti ebana ndakugarika vema ariko arazana ibintu ku murongo yahindutse kumbure bo nivyo arazwi mu bwicanyi bwinshi bwababaje igihugu ariko tubonye abaye premier ministre yarazanye imvugo ivyuri cyizere mu barundi mugabo mu nyuma akaza yumva umushikiranganje amubwiye ati yamara ibi bintu byadabadanganye ryasoko byagenze uku ntitwabaye tukiri publiya kubera muka president ya telefone avuga ko tubikora ukunuko uribaza umushikiranganje habwa amategeko utwara leta yiwe atabizi premier ministre atabizi harageze igihe rero premier ministre arasaba umubonano president baricara baravugana bati ibintu birakwiye gutomoka ndagusavye twiyemeje kugarukana icyizere cy'abarundi hari ibintu tudakwiye gukora nimba twarakuye abashikiranganje hababunyoni tubagiriza amakosa akomeye ibiturire bikomeye ibi bintu ntibishobora kubandanya gutya muri leta none mumva tuzoba twabwiye cy'abarundi ati ibi bintu jewe umushikiranganje inkomye ambwira ko madamu wawe ariwe yamutegetse ibi
umudeje numvise yakoze ibi batubwiye ko ari madamu wawe. Ndayishimiye ashitse muhira yabiganiriye umugore atamubwira atumviriza rero guhera ubu genda umubwire ntazosubire nabijya zaraja ku maradiyo kuvuga. Ca wibaza uri umushikiranganje wa mbere ugahamagagwa no president akaguha message nk'iyo canke akakurungikira umuntu aza kuzana message nk'iyo. None mwumva iyo leta iri hehe? Naha rero mvuga nti hari ibintu bikomeye biteye ubwoba biriko biraba mu gihugu ciwacu, ari navyo bituma igihugu mubona kisa uko kimeze. Mugabo kenshi kumbura abantu batamenya, abantu batavugirwa. Aro nashaka rero gushira kuki ndavuze wumve nk'akarorero ko umushikiranganje wa mbere abuzwa gusubira kuzaravugira ku maradiyo ibitagenda neza. Aro kubijanye rero n'ingene abategetsi bavyumvamo, jewe sindaguhemba, hariho abashikiranganje bishika vraiment ukamurondera mu kayaga, hariho muwamuhuriye ku mugenzi musangiye mu kayaga, nukuri bakubwira bati erega ibi bintu muvuga na twebwe yaba turi mwebwe nivyo twovuga. Ati mugabo gasha none Bob tugirente ko uzi ro kapitene abashaka kuvuga ati urazi ufise vora ya bato mukayaga ukavuga uti none mwebwe muri leta ntibishobora gushikaho mushobora basi kusaba ijambo mukavuga muti ibi ntibishoboka. Ibaze umushikiranganje akakubwira ati reka shambo bati wewe uri kubivuga kubera uri hiyo kandi kumbura uri journalist ati kandi turakumva. Ati mugabo we ntuzi ubuzima hano tubayemo, ntuzi iterabwoba riri ngaha. Kandi bagaca bakubwira ukonyara ati none Bob simwe mwirirwa murivugira abanyuruje abarasiwe imbere y'amarembo yabo. Ati simwe mwirirwa murivugira abafatwa bagafungwa ataco bazira. Urumva rero nk'umushikiranganje yakubwiye gutyo, umuntu w'umugenerale mu kayaga, umugenerale w'umusembe DFDD yarugwanye, we waruzi ko ari muri babandi bavuga biyemera bakomeye. Mukayaga mugaheza agaca kubwira ati Bob ibi rero tuvugana ntihagire uzocira no hasi ko je tuvugana, ati kuko urabizi umutwe wo mwotorera muri Rusidi. Uribaza umuntu akubwiye gutyo uca wumva etat des lieux au fait y'igihugu, uca wumva igihugu cy'u Burundi aho kigeze. Kandi muhora mubibona. Ndayishimiye none murumva nawe yivugira ati jewe murashaka mu nyice. None ndababaza iyo umukuru w'igihugu arinze yivugira ati murashaka mu nyice, erega nuko bazi ko iyo leta yabo igizwe n'abicanyi. Iki kintu sinzi ko mubibona. Erega hari ibintu tuvuga abantu bakaraba twebwe kandi mu bisanzwe byivira mu kanwa kabo. Naha tuvuga iyo tugo turavuga iby'ubwicanyi tuvuga tudenonsa ubwicanyi bw'irya regime, hari abantu batarukira kuri za Twitter, abandi bagatarukira hirya no hino bajya n'abasi b'u Burundi ninya nka Burundi ijya n'imihimbiri ba mujeri bajyanye bagira ibi bakadutuka ibintu bitaza ntibiza. Mugabo Ndayishimiye imbere y'amasendika agasubiramo bya bintu twese duhora tuvuga, akavuga ko inzego z'igihugu zirenganya abanyagihugu, akavuga ko inzego z'igihugu zifungira abanyagihugu ubusa ubutungane, akavuga yuko hari abantu mu nzego banyuruza abarundi, babica abarundi, none basahura amatungo y'igihugu. None mwumva Ndayishimiye atandukanye na Bob Rugurika canke n'abandi bose bahora bavuga ibitagenda neza. Naha rero mvuga nta barundi barakwiye gusubira kwiyumvira bakabona yuko igihugu kitariho. Rero nako ndakubwira Sharangabo, igihugu kiri mu mwijima ufete, kandi iyo niyo image nokoresha. Urabona igihugu kiri mu mwijima aho umushikiranganje wa mbere ashobora kuba atabona guverneri wa Beri Bahari agenda akabagira ati mbega guverneri urihe, aho umushikiranganje wa mbere atabona aho ministre wa interieur ari, aho atabona aho ministre wa justice ari, aho atabona ubutwari perereza hari. Kubera iki? Umwe wese ari muri business yiwe, uri karatrafika amadevize n'ivyarimwo, ntumubaza ibijanye na diplomasi. Urumva donc igihugu kiri mu kirere, abantu byita ko hariho ministre, abaministre bose barakwiye, abayoboye inzego z'igihugu barakwiye. Ikibazo rero kiri hehe? Nukubera iki ibintu byose bitagenda neza mu Burundi? Jewe ndifuza yuko hogira anjour namamvuga abantu iyo bariko baranyataka bantuka je bashaka nta problem, me jewe ndifuza ntibazi yuko nifuza ko umunsi umwe ibintu vyogenda neza. Nukuri aya majoro turara dutohoza agahera natwe tukaryama tugasinzira. Mbega urazi nk'umunsi atabwicanyi bwoba bukiba mu Burundi, atabantu boba bafungira ubusa, atamafaranga y'umurengera nkayo bariko bariba abanyagihugu,
umunsi hoba hariho les services abanyagihugu bose bafise accès au service mbe bibaza ko twe twoba tubarondera kwiga ibi bintu bavuga ngo twarahunze tego nivyo twarahunze twakijije agatwe turi mu bihugu dushobora kugenda ejo tukarondera ubuzi dushobora kugenda tukarondera ubuzi twariko duhiye nariko ndishura nivyo nariko ndaje ruhande mugabo nariko nishura sharangabe yuko igihugu kiri mu mwijima igihugu kiri mu kirere uno munsi hari umukuru w'igihugu hari umukuru w'inama nshingamateka hari umukuru w'inama nkeguzamateka ariko ivyo vyose ni 000 biri hajya n'ibikanganyoni abashingamateka barakorana uno munsi aho bokwiza ibibazo bikomeye reka ndababwiza ukuri iyi pénurie du carburant imaze imyaka 4 yandayishimiye ndababwije ukuri abatwari mu gihugu kiri normal inama nshingamateka ibimaze no gusotesha abashikiranganje nababiri naho yobo umwe basi umunsi umwe bagahamagara bakavota motion de censure bakavuga bati no mura ukuru gusuzugura abarundi bo mugabo ntibiba kubera iki kubera ko inzego ziriho ngo zitariho haraba n'abadilere bajya abantu n'abadilere bari mu madiri yabo urumva umushikiranganje yumvise akadiri hariya kitongo arasimba kakavugana n'umukoroneri naka cyangwa umujenerali naka bakiyumvikanira ingene basahura umunyagihugu itongo giwe bagaca bakaridandaza ku mugwiza atunga imiliyoni 800 muri haridi umwe bagaca bagabura bakavuga bati caratuvunye nuko gitwagwa voilà reka mbendageze yego nkwakuzi na sharangabo ngira baronse inyishu z'ibibazo byabo ari bakifisa akanyota gira bosuramo kubaza turaza kubaha kanya kandi umwanya ni wadukundira reka twakira abandi batatu Dieu toujours hakurikira Amos hama Bikorimana saba n'imbabazi bariko baradusaba kugurura section ya commentaire hari ikitaratungana neza ariko n'ivyakunda muca mubibona Dieu toujours murakoze cyane ndabaramukije ndaramukije Dr Bob Ruguri ndakuramukije jewe naguha hanini no kubaza ibindi byose je numvise mwabivuze kandi urumva hariho n'ivyaye kubaza mugabo nabonye mwebwita ku bintu biriho yasije mwatanze hama je nagomba mbaze nk'uko muri abantu b'abarundi nk'abandi mushobora ikibazo ukuntu inyishu yoba ko mbona badashobora kuvuga ati twe tuzemera ko dukora ibicaye dukora biriya hama kaba hari hako kagwi kahari ko bagafukamye mu nda ivyo byose bizoshobora gutorerwa inyishu none inyishu uno munsi Jembo ni inyishu uno munsi ihari ari uko umuntu wese yovugisha imvugo bavugana ariyo yovuga kuko ndiko ndaraba nta kintu na kimwe umuntu azoshobora gukora ngo ariko agikora boku neza nimba uno munsi hari abasemerera bakica amatwi bakabibikira birahari hirya nibazo no munsi ijya mvugo bavuga hari umuntu ubundi yikoresha hama bayikoresheje hama ibintu bigakora gutora umurongo none iyo uko bizotora umurongo n'ukwa ni bwawe ni navuga nti hariho ugwaruka kuko hariho n'ibintu mbona by'ubugwibugwi bwagiye burigabura mugabo hariho ugwaruka uno munsi rudakwiye yuko gorera amaboko hama rukabona iyo ruriko rurerekeza kandi ubu no munsi niko ruriko rurangara ari gwishi sinzoza kubarira none hari habo ntazoza kubarira ko sinzoza kubarira nkaba ba minani numva kera ari abantu bakuze cyane gose ngo niho bazogenda ngo bavuge iyo ntuze iyo mvugo nabo bavuga bakoresha uno munsi harugwaruka rubona iyo ruja je simbona n'igituma noba ndiko umuntu yovuga ngo ariko arondera hariya canke hariya mu gihe mwasemereye bikanka ubu ntavyo mbona byo kuvuga ngo turonderera ha canke hariya ubu ni kuvuga yuko mu ntarondere inyishu ntivyoba ko tumaze imyaka myinshi bamwe bangara abandi bamerewe nabi bari mu makambi y'impunzi na hariya abari muhira abari mubwo Burundi nyene baragowe ntibavuga kuko je hari ibintu ushobora gusanga bigoye uko nk'ikambu ushoboye kuyisanga nk'umbayihaye nk'umuntu yagarukiye mu gatatu cyangwa mu wa kane akabavuga ati ciwe mfise amashuri manaka ya jena urumva haje ubundi azoca nkuraho arakwica sinkubesha ivyo ndabibagiza ukuri nico gituma mbona ubuzi bumwe buzogenda
budakorwa hariho abo bashyiraho bakabashyiraho kome stati kugira ngo ivyo bihari bashobore kuvyiba cyangwa kubikoresha muri iyindi migambi ari uko babona ati twasizeho uyu ntashobora kuvuga ko icyo tubuza nta ngorane bashobora gushikaho bashaka bifuza. Rero nico mvuga nti mbona kugwaruka go ariko guhaguruka mwe murakoze cyane sigwa ninjira muri ibi bintu mwabivuze. Ego ariko je toujours sinzi ko wotomora uvuze uti hakwiye ko abavuga imvugo ikoreshwa nabo iyo mvugo ni iyihe ushatse kuvuga? Imvugo sende dikoresha none ko yanse ko bavugana mu majambo ngo batorere inyishu ibibazo je nibaza imvugo ibakoresha no kujya bakoresha ugwana natwe umuntu yogwana naye hari ega nta yindi mvuga nta yindi ndiko ndavuga. Murakoze interano ya nyirumvikanye. Amos murakoze cyane kanya kandi ndakengurukiye Europe ndetse n'abakozi bayo cyane cyane ndetse n'uyu muyobozi wayo Dr. Bob Rugurika Mato zane hano muri kino kiganiro. Hama jipe kanje ndavuga nti bazo naho umwazanye kino kibazo c'igitoro ni kimwe muri byinshi kumbure biriko birashikira igihugu cy'u Burundi uyu munsi, ni ikintu kimwe muri byinshi na cyane cyane ku ntango yateretswe na CNDD-FDD iri kino ko Barundi ariko uyu munsi n'abasenedefite barashikiriwe nabo baridoga nk'abandi nabo bararira. Hariho abavuga bati uko biri kose uyu munsi Evariste Ndayishimiye asa nuko abahagaze nabo nyene ku gakanu naho bapfana ubwoba bamwe bakavuga bati yamara reka duhumirize kubera aturuka iwabo. Ariko ivyo kumbure nk'abarundi uyu munsi umuntu yokwibaza ati none igihugu cy'u Burundi aho kigeze ahatemba canke niyo kiri uyu munsi kigeze ahantu umuntu ashobora kwiyumvira ati ibi cy'igitoro byavyaye byinshi byavyaye ubukene budasanzwe mu banyagihugu ndetse no ku gihugu muri rusange. Uyu munsi mu gihugu cy'u Burundi abantu bagihunga igihugu na cyane cyane mbere incabwenge. Aho ntitworeka kuvuga yuko hari abaganga abadokiteri, tworeka kuvuga abaprofeseri ari universite baragenda bikaba bivana cyane cyane kuri muveze governance y'igihugu, aho uyu munsi ari ibintu bisigaye bigoye kuvuga ati mbega ni giki CNDD-FDD uyu munsi ivyazira yarabizirukanije. Mbega nimba none ko Burundi uyu munsi abari mu gihugu babayeho mu buzima bugoye cyane, babayeho mu bwoba, baranyuruzwa, iperereza ritwarwa mu biro by'umukuru w'igihugu. Berube nyakwa Dr. Bob Rugurika yabivuze ati itwarwa mu biro by'umukuru w'igihugu kandi naho atabivuga twese ngaha turabizi. None ko ngaha mubona hariho indiri n'indiri z'abanyagihugu bahunze igihugu, abandi bari mu makambi, abandi basigaye bagwaye ibisazi mu mabohera agiye atandukanye, abagwaye ntibaronka imiti. Ni byinshi cyane uyu munsi ko dushobora kuvuga tuti igihugu cy'u Burundi kiri muri envoi de ruine. None ni gikabaronde nimba hari ico twabuze, habuze iki ngo dushobore kumbure kugiharanira? Mu kugiharanira Evariste Ndayishimiye yaravuze ati jewe ndumugwanyi ushaka araza tugwane, jewe ndi general. Ivyo yavyivugiye mu kanwa kiwe. None abarundi ego turavuga ivyokorwa, turavuga ibibi byose kumbure bikorwa na CNDD-FDD, ariko navyo aranadutanga ko bivuga ivyo yama yabivuze. Je ndavuga nti nyakubahwa Bob Rugurika ko ari wari umutumirwa ngaha, ego hariho vyikumbure atwara radio arafise kumbure ahagarukira kumbure mu kwishura ibibazo bimwe n'ibindi ashobora kubazwa, ariko hari n'ivyo natwe twokwibaza, ariko mubaza akaza gucishura uko acumva bivanye nuko atwara radio yigenga. Uyu munsi hari byo kumbure tuvuga ati tukibajije politike mariko byose c'est politique. None uyu munsi nimba abanyagihugu babaye muri ubwo buryo bumeze gutyo muri zo condition ziri difficile, uyu munsi tukaba tubona igisirikare cy'u Burundi nico abarundi bari bahanze amaso bavuga bati yamara ananirana
abasirikare bazoraba ikibereye bashobore kumbure kubogoza intwaro mbi. Uyu munsi abo basirikare batabarizwa n'abasivile. Uyu munsi leta y'u Burundi irabihakana, murabizi ivyo barimwo muri Kongo, ayo babonye n'abapfuye barabuzwa kugandarirwa canke bakabategeka yuko babagandarira gutandukanye canke bakabafunga gutandukanye. None mwumva igisirikare nico gikingira imbibe eka ndetse n'ama-institution agiye atandukanye, kikaba naco kiriko kiratabarizwa ko kiri mu kaga. None hasigaye iki canke habuze iki ngo abarundi bahara uburenganzira banyazwe ngo bashobore kuzura kino gihugu? Nimba tubiretse uko nyene biri abarundi twese, mu gihe abasirikare tubona nabo nyene bari mu yabira, mwibaza none ngo igihugu c'u Burundi twakura space nitwakora ibiganiro ivyo vyonyene bizoheza CNDD-FDD igira impuhwe n'ikigongwe, yikebuke, ishobore kureka kwica, ishobore kureka kwiba, ishobore kureka kwangaza, ishobore kureka gufata ku nguvu abamama n'abakobwa? Ivyo byose ko arizo principe z'abasenedefted. Ndabivuze kuko birahari, ubihinyuza arasaba dutange n'uburorero. Rero nkavuga nti harageze niba hatarengeranye ko abarundi bose mu moko yose mu ntara zose bava hasi bakavuga bati twarutamena twarushe, harageze yuko igihugu cy'u Burundi kikikukira. Kuko nimba uyu munsi abarundi bemeye bakagira iyo resistance, bakagira ati twebwe bino bintu birasanzwe, ntibisanzwe, igihugu kizodutembana tukibure twese dusange tubaye icibwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu badutuka igihugu cy'u Burundi. Kuko naho n'abahunze aho muri hose muguma hose witwa umunyagihugu w'igihugu cy'u Burundi, birababaje, biranateye agahinda, aho usanga bakubaza ati mbega uvuze igihugu cy'u Burundi ukumva ko biteye isoni. Ni ngombwa rero ngo duhaguruke hamwe, umurundi wese aba proud avuze igihugu ciwe neza, na cane cane igihugu uyu munsi bavuga ngo abasenedefted ngo ntawanka ngo agwaye amahere. Ivyo navyo mukumva yuko ari kugira ngo bashobore kukavaringa Evariste Ndayishimiye mu mabi n'akabibi. Noneho ubuhoho basigaye nawe nyene asigaye avyivugira yuko abasenedefted ari amabingira. Nibaza rero ko umukuru w'amabingira tuca dutahura uwari, ngombwa ngo turabe ikibereye gikogwe kandi gikogwe na bose. Murakoze. Urakoze Ramos. Duhe Bikorimana akurikirane na Gilbert, mugerageze gufata umwanya muto hama Bob Rugurika ace yishura duce tuduza uwundi mugwi w'abasavye ijambo. Murakoze. Bikorimana sinzi ko mutwumva. Bikorimana atari hafi, Gilbert yofata ijambo. Ego murakoze cyane, ndagize mwiriwe kandi banje gushimira Imana yoyo yafashije ko mutunganya kino kiganiro. Mboneye akanya no kuramutsa Ines na Bobo Rugurika. Yambo urakuramukije? Nego cyane. Hanyuma ijambo ikintu jewe mfise si byinshi, kuko numvise yuko umenga hariho ikintu nyakubahwa Bobo Rugurika yavuze yuko umenga uyu munsi ataja kwicura ko, ariko ndavugamwo gatoya, hanyuma ni yumva atacishuye azocishura yoheza akazocishura mu gihe azoba hatunganijwe ico kiganiro c'uwo munsi. Jewe rero ntumbereza ahantu nagomba gusaba nyakubahwa Bobo Rugurika, ndamubaza nti mbega none ko yavuze yuko ari umujournaliste, umujournaliste mbega ntashobora kuba umupolitisye canke ntashobora nagomba nce ndamusaba nimba ivyo bitobaho. Aha ngombye kuvuga ngombye kuduga ku kintu cyo kuvuga ko ibintu byo byose habaho umurideri. Hanyuma kandi dufate nk'akarorero
uwo ari we wese ntashobora kwaduka atazwi n'abantu adakundwa n'abantu ngo aheze ngo avuge ngo ndaroye ndafashije iki na kiriya atari n'abantu bamuzi. none nkaca ngomba gusaba nka Bobo Rugurika arazi ko abarundi bamukunda, arabizi, yarabibonye igihe yari mu Burundi aho yafungwa, abantu bamuraye inyuma, baraye inyuma ya prison bagira iki, n'uyu munsi barakamukunda. muratwumva ego unkundira kubaza ico kibazo coba gifitanye isano na suje y'uno munsi, kuko twari twumvikanye ko tuguma mu murongo twaciye, ari ikibazo kiraba ibindi wo kwihangana ntaco kumbure ukakidushikiriza mu bundi buryo, hanyuma akazoheza akazokwishura canke akazogaruka kugira ngo ndishure kuri ivyo bibazo nimwaba benshi mwifuza ko agarukako, kugira ngo suko kwimijambo ni kugira tujere umwanya dufise. ego cane vraiment kubyerekeye ivy'igitoro nta nico nokongera kubivuga kuko abantu babivuze kenshi, babivuze cane gose, kuko sinumva ivy'igitoro ico nagaruka kuko n'ibintu binasize ubwenge, ntacu numva none abivuga kuko nta na solution nahaba mvuga ngo niko ndatora gusa yari yo proposition yanje gusa, mugabo mubona yuko noba ndoyeho rusije no bireka, mugabo nuko gusa ego reka ndabireke, mugabo uzonyemerere ndakwandikira unyishure kuko ego nukuri sawa urakoze Bobo Rugurika ubu bikora imana ndabona yagarutse. Bikora imana ubu uratwumva? Bikora imana ndabaramukije sinzi namako muriko muranyumva ndabumva. Natwe turakumva kanya ni gwawe. Ego nanje nashaka mpera ubwa mbere ndamutse umutumire n'abandi bose bari kuri Safe Space. Numvirije benshi ivyo bagiye barashikiriza, rero nanje sinja kure yabo, ariko nisunze sije uyu munsi janye ni crime economique iri mu gihugu c'u Burundi. Je ku ruhande rw'iwanje biransiga cyane, sinkibona harabavuga ngo igihugu higeze hatemba. Muri make ngerageje kuraba ku nzego z'igihugu zose nta hantu na hamwe ukibona ibintu iyo bigenda bitumbera. Ngenda kurikirana guhera President Ndayishimiye ashika ku butegetsi, hari ibyaje avuga ko agira kore bigaherera ngaho, hariho amajambo avuga ukibaza uti none umukuru w'igihugu arafise inzego, arafise abahanuzi, bimeze gute? Donc ni ibintu vy'urusobe mu majambo make, mu ruhande mu mpande zose z'inzego z'igihugu birajugumba. Raba tugiye kuvuga ku by'ubutunzi, ubutunzi bugira buhagararira, bugira abantu b'incabwenge. Raba muri kaminuza y'u Burundi dufatiye akarorero abakozi bamaze kugenda uko bangana, mubajije abategetsi mu majambo bagenda barashikiriza, murabona ivyo bishura, mukabona yuko ari ibintu novuga vy'ukwigovyora vy'ukwikurayo ata vision y'igihugu nimwe bafise. Benshi baravuga bati none dukora iki, duhindura ibintu, mugabo nk'abantu ushobora gusanga bamwe ndiyo harabavuga bati jewe noterera ivyimviro, noterera amaboko, noterera uburyo gukora iki. Ni bande bashobora kubogora iki gihugu c'u Burundi? Ni bamwe bavuga bati tubicishe mu rurimi tubumva nkuko baruvuga, kuko ugiye kuraba ubuye no mu nzu abantu babana, umuntu agiye kuvuga ku by'igihugu ari mu gihugu c'u Burundi, naho ari umugabo bari kumwe n'umugore we babanza kwiherera, niyo umutelefone ari mu nzu bari mu cumba arakubwira ati reka ivyo ntubimbaze, sinzi amaji ahantu ashobora gushika. Rero mu bisanzwe abarundi bari mu iterabwoba ryinshi, aho umuntu wese adashobora gushikiriza itabona kigenda nabi avuga ati reka ntibanyumve mbe ndamaze kabiri. Rero barakereye ikintu c'ubwoba mu bantu, ku buryo bw'uko umuntu wese ari avuga ngo turabe ico dukora, ahubwo jewe ikintu mvuga umwe wese afite icyo ashoboye, umuntu bo babona ko afise inzira yafashe ishobora kwihuta igashika ku buryo bw'uko bashobora kugira ikintu bahinduye babogora igihugu, yoshigikirwa. Umwe wese agashigikira ahari atabanje kuvuga ngo twogira iki, kuko nta munsi n'umwe tuzokwigera tugenda Hamas, ariko tugashobora kuba hamwe. Mugabo ikibazo cyabaye ni kimwe,
CNDD-FDD yarageze gukora ku buryo bw'uko umurundi wese agombye kuvuga ku kibazo cy'igihugu usanga yaracanyemo n'uwundi bigoye ko tujya inama n'ingingo abafise aho bavugira n'abantu bamaze gushika mu bihugu novuga ko bafisemo sekirite abandi uwo ari we wese arabundabunda akaraba ati none bigende gute so ngiye kutunzi twahavuze cyane cyane ku kibazo cy'igitoro narabonye Europea yandika ryari yuko cyane cyane ishyirahamwe Prestige gitwa ko rifisemo imitahe umugore w'umukuru w'igihugu bavuga yuko hari amashirahamwe muri Tanzania yagitwariye bivanye n'amasezerano bari bafitaniye sinagitomokewe neza none byo bari byo byatumye ijya karubirizi sorosoro na y'amadolari by'ukuri yabuze amahera y'agaciro kugira ngo igitoro ntikibe kiza byoba byahagaze kijya kintu nka Bobo Rugurika nimba hari muca gifise ko yotubwira Prestige yagize ikibazo giki kugira ngo ajye amashirahamwe yitwarira hanyuma igitoro gifungirwe Dar es Salaam ntikibe kikiza mu gihugu ico bo shobora kutwima ku muco neza bakarabo nkumva ko byoba bitomoye n'abandi bakavyumviraho kumva baba barasomye ry'amakuru hanyuma ikindi igeretswe ko kubijanye n'ubutunzi President Ndayishimiye turetse abamwegereye we nyene biraboneka ko atanyishu n'imwe afise kuko ntigera agenda avuga ibintu na rimwe bihuye akarorero nsubiye inyuma gato kubona ni ubutunzi bw'igihugu muri buka mu masengesho yigeze kubera imwaro narageje gufata avuga ati jewe narabakuye n'abandi baza bakora ibinkura abandi baza bakorera batubu rero nta numwe nzosubira gukura tuzotembagara bivuga yuko abantu bariko baratwara igihugu no munsi baretse kuja bamwe baza kuvuga ngo bajya bashikiriza biriya n'abansi b'igihugu iyaba batunganiriza abo bitwa ko ari abakunzi b'igihugu abari hagati mu gihugu ababuze isaganirizo bakabatunganiriza bakaronka ivyo bakeneye hanyuma abo bitwa abansi b'igihugu bakaza bavuga bati igitoro cyabuze agaca avuga ati abanyagihugu bose barakironka ugiye kuraba mu gihugu hose namye ndaba mu Cibitoke ati abantu barimye imyembe barimye iki byabapiriye ko kuko ntibaronka igitoro cukugira cukubitwara iyo bija ikindi nacyo kigira kabiri ugacura buti mbega none iyi politike ya CNDD-FDD imeze gute nama ndiko ndaraba abantu barasiwe mu Rusizi bariko bazana igitoro ca fraude mu mastation naco bafise ubuzanye ca fraude ntavuze bati bazanye ca fraude kije kubuza cya kindi dufise ngo kigurishwe ico gitoro kije nimba kije ca fraude aho kurondera inzira basi bapfuma babatangisha amande mugabo abanyagihugu bagikoreshe gica cibwa warakizanya kicwa babandi bagira bacisumemwo ibintu byose bigaca bitera bihagarara ndakunda gufata utuntu tumwe ndibuka ikintu Bobo Rugurika yigeze kuvuga ati hariho ibishitirizi byabatumye gukenesha Burundi kuko nta kuntu nakomwe bombwira umupolisi ari mu Cibitoke ko abona igitoro cinjiye mu ma station atakiriyo ukizanya gacaraswa atazanye inkoho ije guturira abanyagihugu so rero ku kibazo cy'ubutunzi bw'igihugu n'ibindi byose mu bisata byose ntiriwe ndavuga amajambo menshi jewe ku ruhande rw'iwanje nta kintu na kimwe mbona igihugu aho cerekeza ahubwo mbona ko kigomba kugenda amazima yongo ku buryo bw'uko umuntu wari we wese azosigara atinya no kuvuga ko ari umurundi kumvo y'iyi politike itagira vision ihari kuko iyo abaje haraho niyumvira none abo bategetsi b'u Burundi iyo bicaye hamwe bakazunguruka mu gihugu bakaraba aho basanze igihugu naho kigeze biyumva gute ejo barabona ko bazo bafise iziniriye ivyo bintu byaranyobeye rero cyane cyane kuri ivyo by'igitoro tutbandanye duterana ivyiyumviro mugabo igihugu c'u Burundi dukwiye gushira inguvu hamwe tugashigikira ubufise inzira yonyaruka kugira ikibogore na yandi byo kuvuga ngo ejo canke hari yahijyo higeze ahatemba cyaratembagaye ahubwo hasigaye ko gicikana ntihagire ikintu na kimwe kiba kigikoreka byose tukabona umwe wese twangara kuko ugiye kuraba nk'abageni no munsi bariko baragenda haba muri bihugu bya Afrika iburaya nivyo bari zibiriye ko haragoye na Amerika gushikayo ariko ngaha muri bihugu bya Afrika urashobora kubona nk'umuntu akava mu Burundi akagenda muri South Africa agiriye mu isandugu babaje munsi y'imodoka atagira nimwe magapfira mu ibarabara avuga ati hakonogwa ngaha reka mwe mugahinga abo bose ni nguvu z'igihugu nizo zoteje imbere igihugu genda murabe ntuzeye Nairobi Kenya abarundi bariyo abajene bahari birirwa barazungurukisha gahawa mu ibarabara birirwa baradandaza imbombo bangana gute izo ni nguvu z'igihugu zogiteje imbere mugabo mu Burundi umubaje uti none ntavyo wokora abikorereye wa wundi yugurura supermarket muri ville wa mutegetsi atatu mu polisi akakurasa canke byose akabigusanzari nta kintu na kimwe mu gihugu c'u Burundi no munsi nta buzima buhari bufise abategetsi nkuko Ndayishimiye yabivuze ati mvuze ko umunwa wose uraruri ufise amahera nuko nzi ko abana bariye hajya iyataba bariye sinari kubivuga rero nivyo bijya vuga n'ivy'ukuri
burya aye bobo baraye bariye umurundi wese abahaze mugabo bakubita agatima mpembero barabe ukugena iki gihugu bosubira bakagaruka bakakibogora kikagenda mugabo byarabananiye jewe mu ruhande rw'iwanje ya konkiriziyo ubushoboye ico yokora kiri hafi ashikikigwe tureke kuguma muri iri byo ngo ninda azobikora kuko n'ubuzogushigikira atabashize inguvu hamwe batanguye gukora bashigikigwe hanyuma tubatera intege bashike kuco bashikako kuko ibindi byarananiranye hamwe kiretse Imana ihinduye ibintu tukabona yuko hari umuntu wava muri CNDD-FDD akaza agashira ibintu ku murongo ariko ijya system uko yubatse nta kironka amenera kuko ujya gusanga musitanteri asumbwa n'imbonera kure canke ariko arakora avuga ati ntakoranye n'imbonera kure yo ku mutumba kanaka sinoshobora kubandanya ntwari yikomine bura amatara ati ntakoranye n'umupolisi kanaka sinoshobora kubandanya ntwari y'intara ugaca usanga abantu bisunga kugira batwara igihugu n'abantu ata competence nimwe bafise atabumenyi na bumwe bafise aziko yahawe n'inkoho afise inkoho afise byose ibi bintu biba ku murongo bitaba ku murongo ategetse birakoreka kandi bigaca bibukonye abantu bose rero bishwe n'ubwoba bakorera mu bwoba nta muntu n'umwe ari mu gihugu cy'u Burundi yitwa ngo ari mu butegetsi avuga ati jewe nokora ikinshatse uwo hejuru wamuhaye no wamutegeka umushinga amateka wamushitse ku rutonde no wamubwira icyo atora umushikiranganje wamuhaye no wamubwira ingene akoresha uburyo bw'ubushikiranganje afise bose biruko nyene no kuvuga abantu batanga amategeko sibo babifitiye ubushobozi nikoreye nico cishi igihugu murakoze urakoze bigira imana Dr Rugurika kwishura Dieu toujours Amos na bikora imana cyo twakira abandi bon murakoze kandi ndashimiye abafashe ijambo bon hariho abavuze ndiko ndumviriza numva vraiment aba bantu bose bafashe ijambo ofete barababaye kandi constat yabo nabone bagira constat chaotique nk'iyi twese tugira barabona ko igihugu kiri kumanga cyaranatembagaye kiri mu kinogo alors wumvirije urumva ko ego ntiharimwo umwiheburo wose ariko urumva yuko mbere inesinzi kuvyumva ntibanashaka ko tuguma tuvuga ibi vy'igitoro kuko bobo babona bamaze no gutahura yuko nta nyishu babona ijya leta iriko irafata rero bobo hanini ubu ndiko ndumviriza abantu baraje ushinga no kumenya ico hindura ijya ntwaro i Burundi alors kom rero ico onya atari cyo civugo cuno muci iki kiganiro kumure hashobora kuzoba muri kazoza ikiganiro gifise ico civugo cyo kuvuga tuti ibintu byo hinduka guti Burundi bon sindi kumbe kizoba ariko shaka kuvuga kugira ico mvuze kuvyo bashikirije nivyo ndasangiye uwo mubabaro nabo bafise numvirije babikora imana Dieu toujours je pense na Amos baragaruka cyane ku bijyanye no kuvuga ati twaravuze abantu baravuze mwama muri ko muravuga ibyo mwavuze byose nta na kimwe kijya mu ngiro ibintu biriko birononekara bavuze ubwicanyi ubu busuma ubu kugukenesha abanyagihugu alo urumva yuko bari mu mwiheburo yuko nta nyishuri kiraza ari naco gituma bagira bati mbe none ibintu byogenda gute ukabona ko bariko baratera urwamo atugwaruka ugwaruka nibwo gwafashe ya mbere abantu bo bakwiye gushigikira urwaruka urumva bariko barabivuga alors jewe nkuko nigeze kubivuga jewe sishobora kureka gushigikira umuntu wese ashobora kuza anyereka inzira y'ingene ibibazo turimo mu Burundi bishobora gutorerwa inyishu sishobora kureka kumushigikira ari iyo ari mu nzira zizwi n'amategeko inzira zizwi meme n'amategeko mpuzamakungu kuko hari ikintu kumura abantu batazi mu bintu by'amategeko mpuzamakungu barategekanya yuko abanyagihugu bashobora guhaguruka bakiyamiriza leta y'iwabo ivyo biri mu masezerano mpuzamakungu y'agateka kazina muntu ebana barabivuga neza bakavuga bati kugira abanyagihugu ntibaze bahaguruke ngo biyamirize canke batembagaze ubutegetsi buba buhari leta zose zisabwe ibi nibi urumva rero birasigurika yuko iyo ngingo yo gukura ubutegetsi kubera akagashavu k'abanyagihugu murumva ko mu mategeko mpuzamakungu babirokonesa bizi ko bishoboka alors ico rero je nshaka kuvuga uno munsi kubera ko atari naco civugo twari dufise ngarukira handi yo kuvuga nti jewe ntacombuza gushigikira umuntu anyereka ingene iwacu ibintu bizosubira ku murongo naho hoza umuntu akanyereka ati
jewe ndemeranya yuko nivyo ijya ntwari hari iri parmi les causes du malheur burundais du mal burundais ni ukuvuga ijya ntwaro iri mu bituma ingorane zihari kuko kera nahora mvuga nti si bose ariko iyo ubonye yuko ingorane zimara imyaka 200 biba bisigura yuko ni bose kubera ko muri bo harabuze uhaguruka ngo ababwira ati gezaho urabona nk'ubu tubonye ata muntu n'umwe ashobora guhaguruka abwire Evariste Ndayishimiye abwire muka Evariste Ndayishimiye ati yamara ibi bintu ubusuma buriko buraba muri ibi vy'igitoro biradutukisha twese bitukisha umugambwe CNDD-FDD gezaho rero iyo tubonye atabashobora kubivuga bisigura ko bose babishigikiye canke nabo babirimo naha rero mvuga nti jewe sinoreka gushigikira uwo ari wese ari umugumya abanga ari umuntu yahunze ari umujene ari umuntu ashobora kuza kunyereka ati reka nkwereke ingene twitunganya tukore gutya na gutya na gutya burya butegetsi bubi buhave kubera ko ni n'ubutegetsi urabona nta n'amatora buvamwo buva mu busuma bw'amatora burya butegetsi ni anti-constitutionnel ivyo byo birazwi na n'urubanza sentare mpuzamakungu y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yaciye muri munyonyo mu 2021 nukuri ugo rubanza n'urubanza ruri valable juridiquement nukuvuga ko ruremeza ko ijya ntwari hari iri anti-constitutionnel vraiment iri illégal et irrégulier alors icyo rero ni ikintu kidashobora kuvugirwa hano kubera ibi twavuze by'uko no munsi ko tuyibanda kuri iki kibazo c'igitoro n'ubutunzi iki gitegwa n'ubukene bw'igitoro alors mugabo numvise akamo kabo vraiment ndumva umubabaro wabo je ndawutahura mbabaye nkabo bamwe alors par contre Ines hariho ikintu uwagomvye kubaza ikintu nivyo kitajanye n'ibi vy'igitoro ariko yabajije nibaza ko ari bikora imana je pense alors bikora imana yabajije kuvuga ati mbega umumenyesha makuru ntashobora kuba politiki bon si ivyo vyama vyabaye no kwisi yose no kugira ndamubwire hari ibishoboka n'ibidashoboka no kwisi yose hari abantu baba abanyepolitike bavuye mu mwuga wo kumenyesha amakuru ivyo vyama vyabaye hari abakuru b'ibihugu bamba bagenda alors n'uburundi buramaze kubigira abantu bantunganye barigeze kubara bamenyesha amakuru alors gusa nshaka kuvuga iki uno munsi effectivement umwe wese akora icajeje jewe mu gihe nkiri umumenyesha amakuru kandi ndongoye ni radio ntegezo gukora ivyo nyene zishobora kugenda hajya mu byo ndashinze umugambwe ngomba kuja mu matora ariko hari ikintu umumenyesha amakuru wese arekuriwe milita pour les droits civiques et politiques umumenyesha amakuru ararekuriwe guharanira uburenganzira bwiwe bujanye n'ibya gisivile na politiki urumva ico kintu ni nyamukuru je rero nkanje ndi impunzi nihajya rero jewe n'abandi barashaka kubikora jewe simbujijwe kuja mu manama n'abandi barundi kugira twiyumvirire hamwe ingene dushobora kuzotaha iwacu ivyo ntibibujijwe ahubwo ntabikoze noba nanje ntagongoye neza alors kumbure nuko uno munsi atari co tuza kuvuga ko cyane mugabo bikora imana hari uwundi agiye kuvuga sinzi ko ari we bikora imana ndibaza ahubwo nishuriye uwundi mugabo yambajije ikibazo kijanye n'aya matati ya prestige ari muri Tanzania ati twarabibonye twaranavyumvise ariko ntitwasobanukiwe neza reka ndamubwire ko nica gifungu nyene kiri muri uru rudandazwa rw'ibitoro rukogwa na prestige murumva hari amahera Ndayishimiye mukiwe Angeline Ndayubaha batelefona bati sohora ningoga aya mahera ni muri benzo urumva noneho ni batelefona ubu barabategeka ko bari mu biro muri presidence barababwira ati sohora aya mahera imiliyoni 50 z'amadolari muzirungike kuri iyi konti birihuta prestige irikiragura ibitoro hariya i Dar es Salaam kandi murabona hano cabuze rero Berbira yasohora ayo mahera kagenda mugabo rero cagitoro ntihajya mubona kidaheza ngo kize aho iyo rero bikitaje nukuvuga ko bene kugisabwa abagiriwe komande bobo bakizanye bakagishikana na Dar es Salaam hanyuma prestige gacivuga ati migitoro
ndagitwara i Burundi hari akagoranye amahera nzoca ndayaguhe na dandaza kandi hariya yasohotse tutagiye yarengeye naha rero mwumva ayo mashirahamwe atavuga ati oya uranguha kandi utampaye amahera yanje igitoro nagishikanya hi Dar es Salaam turaja ndakwitwarira nagira rero mbwira uhejeje kubaza ngo nibikora Imana nivyo biriko birabi Tanzania navuze yuko hariho n'ubwato uno munsi nyene haturiko turavugana bumaze amezi 5 kuva mu kwezi k'umunani tariki 19 niho bwashitse Dar es Salaam burimwo amaritiro ashika miliyoni 34 z'igitoro ubwo bwato buri haje umengo bwitwa soya quelque chose soya ubwo bwato n'ubu buri ku kivuko leta y'u Burundi niyo prestige yabo bariko bacibwa amande y'ibihumbi 32 ku munsi by'amadolari ijoro ryose ubwo bwato burara muri ayo mazi alors uno munsi bigeze ku miliyoni 6 mu bisanzwe ni miliyaridi deja urumva zigera ku majana 3 sinzi ko mwumva ibyo turimo na leta irimo alors naha rero navuga yuko nizo manza nizo nashaka gusigura hanyuma mwarumvise ko harimo na KCB ishami ryo muri Kenya nukubera amahera ari bajyara ritwe rizoronka niriyaronke abo ivyo vya prestige byaciyemwo urumva harimo igipfungu cinshi giteye ubwoba mugabo ndayishimiye na mukiwe hamwe na iri defense generale defense abarurema na barohisi ndayihebura nibo bazi ayo mahera iyaja naha rero mvuga ahubwo ejo bundi hari umunyamahanga yanampamagaye arambaza vema wumva ko nabo babiri ko bakeneye kumenya ayo mahera ahaja kuko bene ayo madetournement arateye ubwoba hari igihe usanga aja mu bintu atari byiza au niveau international ugasanga na mahera aca ngucya kanyikira hariya kubera agiye mu bintu bya terrorisme agiye mu bijanye n'urudandazwa rw'ibyayuramutwe canke gufinansa intambara ivyo byose rero ni ibintu biteye ubwoba nico gituma mvuga nti umurundi afise ubwenge wese akunda igihugu dutegerezwa kurajwa ishinga n'iki kibazo c'ubukene bw'igitoro surtout ko twasanze na cyane ko dusanga hinyegeje y'ibindi voilà nibaza ko ndamwishuye uwabajije ati sinari natomorewe sinumva ayo mashirahamwe yandi bituma yitwariye prestige na leta y'u Burundi ihakwa umukuru w'urwego rw'iperereza yirirwa muri Tanzania Dar es Salaam akurikirana ivyo vyizo manza mugabo nta na kimwe batomora nta na kimwe bariko baratunganya bibereye nyene muri ivyo vy'ubwo busuma voilà nibaza ko nishuye ne cyangwa ho bari ico ntishuye wombwiye oya wabyishuye voilà rugurika yagarutse Maxime ego murakoze cyane gusubira kumpa ijambo mu ba mbere urumva nari natanguye mugabo nagira nsubire kubashimira uko nari navuze kare kubera mwatunganije ikiganiro cyagenze neza cyane kiri ku kibazo cy'inkoramutima kijyanye n'ubutunzi kijyanye n'igitoro urumva iyo uvuze igitoro buvuze umutima w'igihugu kubera iyo igihugu idafite igitoro icyo bita energy ntigishobora gukora kiba gihagaze ni nk'uko umutima w'igihugu wahagaze havuga iyo majambo menshi cyane jewe rero urumva sini ngaha ni uguhanahana ivyiyumviro nk'uko twabivuze nashimye cyane kubera RPA irazwi cyane kuva kera ku bintu bijyanye na free speech gutanga information neza abanyagihugu bakayironka nibyo byakozwe yavuze Dr Bob Rugurika yasiguye neza aho ikibazo gihagaze jewe ndumva umuntu unyigishiye ndakumva kandi nabitahuye neza rero nari nagarutse ku kibazo nti none ibi bintu bigenda gutya gute kubera navuze nti kuva Burundi bubaho bwaciye mu bintu byinshi bigoye ushaka kuvyita amadictature uwo vyita amadictature mugabo hamye hara abashingantahe rero mu bihe nk'ibi nibo baseruka iyo mvuze abashingantahe ni ukuvuga regarde fumoho ziranga abashingantahe n'ubuntu ubushingantahe ubutungane
ayo mavarere atatu nimba hari umuntu muri leta ashobora kuja muri leta atayafise ikibazo gihagaze ngaho kubera iyo mvuze leta rero simba mvuze ijya guverinoma mubona ngo ufite premier ministre niki iyo mvuze leta ni ukuvuga les 4 ou les 3 et plus 1 les 3 ni ukuvuga le législatif l'exécutif et le judiciaire hama ushatse urashira ko le quatrième la presse les médias à la tête de ce pouvoir là hategeza kuba harimwo abashinga ntaye bafite ayo mavarere atatu n'imiburiburi ubuntu ubushinga ntahe ubutungane iyo bivuze vous avez un état failli l'état est en faillite aho rero nimutu umwanya turashaka kumara amasaha 28 iminsi indwi tuvuga mugabo ntituriko turarondera la root cause la cause fondamentale y'ibi bibazo byose turimo c'est ça le problème kuko il faut pas être superficiel reka tugende en profondeur twige le pourquoi 4 fois 5 fois pourquoi rero ikintu muzogenda kandi ndiko ndasaba RPA kubera mwebwe muri abantu mukomeye on compte sur vous beaucoup kubera muzigira investigation muse journalisme ya investigation mugende muturabire muri ayo ma 4 pouvoir mvuze ari Burundi le législatif l'exécutif le judiciaire et les médias ara tete yayo marugani eske hariho abashinga ntahe bafite ubuntu ubushinga ntahe n'ubutungane nimba batahari nous sommes en train de perdre notre temps ikibazo ntikizokemuka jamais au grand jamais mushake mundefiye tugire Paris nimwashaka bizokunda nukuvuga yuko hajya muri ya leta urumva abo bantu babahaye ayo ma information vraiment on apprécie beaucoup mugabo bategeza kuduga kwindi niveau yo hejuru bakavuga bati enough is enough assez bakavuga bati aho twaciye ku ba journaliste tuza kuvuga inkuru reka twe tuvyivugire babaye abashinga ntahe koko bubuntu hariho risk nimumbaze ngo risk kubera ikintu kiranga umushinga ntahe n'umuntu azovuga ukuri no matter what naho izoshika bizomugirira ingaruka bi irengeje n'umuryango wiwe nico nita definition même y'ubushinga ntahe muzovuga ngo nongo baratinya imiryango yabo ngo bopfa ngo bagira iki tutarashaka kuri yo nta muntu ashaka kuja muri pouvoir atinya urupfu ntibizokunda hamaze gupfa benshi parayeri muze muharure guhera hejuru no kumanuka no kuvuga yuko muri abo bantu muri 4 pouvoir à la tête bategerezwa kuvuga ukuri guhera kwa mbere gushaka kwa Mungu no matter what nibyo byose tutabifise ibyo nitugira igihugu onane tafayi tugende tujyame tufungure tekana je niko ndabibona rero ikibazo canje nakaguha Bob Rugurika ariwe yatungana ikiganiro kandi yavuze neza cyane je nabishimye nta bintu byo guca politiki ya gauche à droite tuvuga ico kibazo mugabo kijanye n'ubutunzi hari isukari hariho n'ibindi byose mugabo la question qu'on doit se poser est-ce que à la tête de ces 4 pouvoirs oba harimo numwe ari umushinga nta ce qu'on appelle la dureté de la phase nimba tahari muri abo kandi benshi urumva urashaka guharura president du Sénat vice president bangahe batanu ama n'abandi ba assemblée premier ministre na gouvernement judiciaire président wa cour suprême
eta major niba gera arme ahubwo reka shirimo na arme eta major do arme niki niba abona yuko ivyo bintu uhegeye kuvuga c'est comme une trahison hariho une trahison sommet de l'État parce que